navuze yuko ntibazongera kureka Kigali n'abakunzi kuri bamwe sivyo ukwiye kunyishimira kurusha abandi bararize bose baza gucanga sivyo superstar in case you don't know Batman cheza kudukoga Adeka tumenia wa bloga Kulesh ejo nalisoda Mudu soda Illuminati Kirikou Kigali ayishize hasi mu minota itarenze 45 ya performance ku ndirimbo ziwe tutibaga indirimbo yisi ahanihe. Right now Kirikou u Rwanda Kigali yose ayishize hasi niwo muri nje karavugwa ndetse ku munsi wejo habona abana b'Kigali Bose baririmba izina Kirikou abandi bakamuvuga ku mazina y'ikirundi abandi bakamuvuga ku zina giwe gidini ndavuga kabisa wakunzi umutanirwa mumeze gute nitwigira tunirwa kiretse iyo twigirishije we nitwa Landry Promoter umuganga umutanirwa tuta kitimya moto famous vibe killer gisego rukambye ntwari kirumara mu muzika wa 2 Mr Big Fish igifi kinini Change Sankara mu muzika wa hano iwacu alongside my G my brother Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura, and this is how we do, my brother Landry Promoter. Kabisa ebana ndamuteye iteka ndamuhe n'umwanya kugira shoro kumva yuko ijwi ryanje ryo jana nigihiwe na cyane cyane mu gihe ari umuhungu wanje ari mwene wacu. Uyu munsi tugufitiye makuru ameze gute? Uyu munsi tuje kuyaga kubijanye na performance dasanzwe umuririmbyi Kirikou Badman Kankala nandi mazina menshi dukunze kumumvana avuga biviciye mu kanwa kiwe numwe baririmbyi bakunzwe muri kino gihe ndetse ariko arakora ibidasanzwe hirya nino kwisi inyuma kuva muri tour mu bihugu vya Buraya ndetse akaba ari ku muryango w'imbibe zigize igihugu cy'u Burundi ndavuga akaba ari kubabanyi ndetse akaba ari imbere y'umuryango ari karadodora kugira ashobore kwinjira muri Bwanyaburunga kwa Neva ariko kandi imbere yo kwinjira kwa Neva hagaze Tizi Uganda mu Rwanda ari Kigali Kirikou ku munsi wejo yarafite igitaramo kidasanzwe Alvin wisunze ano masanamu ubona kuri ino video urashobora kutubwira ku muriri utubwire ukungene washoye kurikana performance y'umuririmbyi Kirikou
tudatanguriye kuri performance ya Kirikou Akili, reka kwanza dusubira inyuma gato aho ugerageje kubiraba ku mugabane wa Asia muri Saudi Arabia yaragize performance idasanzwe. Ni Kirikou Akili mwashoboye kubona ama video tugiye kumwakira ku kibuga c'indege citiriwe Airport Melchior Ndadaye aho yarafise igiteramo ubwo nyene yabanza kwanza kuja hehe Igitega. Ariko namwe Kirikou Akili mwara mukorera amakosa kuri nuze kuri ngo performance ya Dubai sky cyo kibazo uno wakibajije babandi ngo bavuze ngo agiye kugira ikintu bavuze na ba promoters bamufatiye hejuru aho bavuze ni performance yakoze muri Saudi Arabia ko yagiye kuririmbira abayaya. Ico ni kimwe mu kibazo nashoboye abayaya ni bande, ico ni kibazo nashoboye kubaza Kirikou aho mwe mwashaka ririmbire bande, sitwe twabivuze ariko ko yagiye kuririmbira abayaya ushaka aririmbe ba Ahmad nababonye izo video bamwe mu ba promoters aho nyene nashoye kumubaza ari we none kabora ba Desa yaranabishuye yarashoye kubishura aho yavuze ni abavyeyi abo babivuze babise izina runaka ariko bo baca barahindura biyita ukundi kuntu. Ni Kirikou Akili aho arangije ni Kirikou Akili ugerageje kuraba arangije gukora igiteramo Igitega ubwo nyene yahise amanuka ibujumbura aho yarafise ico giteramo kidasanzwe KGL mu Rwanda. Neza na neza urabona ko myakigwa giwe honyene agishika ikigali bari bamurindiranye igishika cinshi cyane kidasanzwe mu mwambaro udasanzwe nk'umupatriote nyene asanzwe akunda igihugu ciwe ciza cy'u Burundi akaba nakunda na equipe musanzwe munakunda mwese abarundi muri rusangi. Murabona ko yari yambaye inyambaro idasanzwe, yari yambaye aigle noir Landry. Ico kintu gisanzwe, ico kintu gitwatoje kuri performance ni Kirikou Akili kugenda yambaye umwambaro wa aigle noir mu gihugu cy'u Rwanda ni ibintu vyiza. Ni Kirikou kiraboneka ko abarundi muri kino gihe ko barashigikira igihugu cabo na cyane biciye mu bimwe mu biganiro twagiye turabona umumenyesha wako Tayikuni yakoranye n'abaririmbyi b'abarundi baragiye bariyamiriza mu Banyarwanda batuka igihugu, batuka abategetsi b'igihugu, batuka n'ibindi. Ni ikintu cerekana ikintu bita patriotisme, donc gukunda igihugu, ibintu bijanye na civisme aho dusubiza ku ishure, ibintu bijanye no gukunda igihugu. Twebwe bijanye no gukunda igihugu ntitwavize mu ishure ahubwo twavyisanzemo kuko tweyo turi banyeneco. Rero gukunda igihugu ku Murundi hariyo hose hirya nino kwisi azagogara igihugu ciwe neza. Kirikou Akili hasi maka hejuru yari yamba aigle noir. Aigle noir ni iki? Aigle noir numwe mu migwi ukomeye cyane ukina muri première division mu gero ca mbere hano iwacu mu Burundi muri championnat cyayo mahiganwa yo ngayi iwacu mu Burundi mu cyaro ca mbere. Uwo mugwi ukaba maze gutwara ibikombe bitandukanye ndetse Kirikou akaba asanzwe ari umwe mu bafana b'uwo mugwi. Rero kugenda yambaye umwambaro wa aigle noir ni ikintu ciza cyane nakunze, tutibagiye ko aigle noir dashobora kubura ku ibendera ry'igihugu rigizwe n'amabara ngahura yatse. Rero ico ni ikintu ciza kubanje nakunze mbego tukiya muri performance kuko duse muri performance hoho bica bibi bisazi kabisa. Urabona neza na neza yuko hari haciye amezi hafi 9 Kirikou adakoze igiteramo mu gihugu cy'u Rwanda aho Kigali, aho mu giteramo aheruka gukora muri ayo inyuma y'amezi 9 harabaye utubazo twinshi dutandukanye. Ariko right now Kirikou yavuye hano atwemereye neza na neza yuko agiye yipanze neza ku nguvu nyinshi zidasanzwe. Aho ubona neza na neza ni performance yakoze hano hantu yari performance teye ubwoba cyane Landry kabisa. Ni byari bisanzwe aho byanabonetse ko n'abazungu bamwe ko baratamba batarika batangwedengwe. Kirikunda kwibutse ko mu ndirimbo ziwe hari indirimbo afise irimo imidiho itandukanye, ndavuga donc aravanga kiwacu ibintu by'imiduri n'ibindi, navuga ni hanihe ni beat ikoze ku rwego ruri hejuru. Rero kuvanga izo beat biri mu bituma Kirikou Akili mu power mu agaciro, bigatuma buri muntu wese canke buri muntu wese aje mu giteramo yumva yoherwa bivanye na performance Kirikou Akili yari karatanga uwo mwanya. Rero kubganje Kirikou Akili yakoze performance irenze amwe Kigali yose ayicarika, abarimvye bose arabicarika. Aho twagiye turabonye na ba Karebo baragiye kumushigikira, umukinyi w'inamba mu rugamba, turabona ba manager b'inamba mu rugamba baragiye kumushigikira, abarundi benshi bone cyo baragiye kumushigikira, ndetse n'abanyarwanda isinzi baragiye kumushigikira. Tutibagiye n'abarimvyi bo muri ico gihugu nkaba Kevin twababonye, twarabonye abarimvyi batandukanye ni benshi cyane.
Kirikou yakoze performance iteye ubwoba imwe ishobora gutuma gushika kakanya abaremvye b'Abarundi baronka inzira nziza kuja guperforminga vyoroshe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bigacamwe. Kirikou ni inzira nziza yerekana neza yuko kumuremvye umuntu ashobora performance irenze muri ico gihugu bikagenda neza bitandukanye nuko umuremvye mu Rwanda je ngaha twifitiye urukundo rwinshi kandi rurenze kandi turito kandi dukunda ambiance turakunda kuryoherwa kandi twe dufite freedom dufite kwishira twizana igihugu cyacu ko kimeze neza. Rero muri vyo Murundi everywhere ahantu hose abari yamana umunezero no kuryohera abantu. Kibido ndiyaza murazi neza yuko afite tour muri Europe. Rabizi bari henshi rinoji muri Europe. Bande Kirikou yagiye mu Rwanda avuye muri Europe. Donc urumva Murundi wese ahari kano kanya ariko araduza ibendera ry'igihugu ciwe neza tutibagirwa amashugwe menshi uwo muririmbyi Kirikou akiri badman nandi mazina menshi. Yes, Landi promoter reka ngire ico ndakubaza gato mbe zino ngendo Kirikou agenda arakora muri kino gihe nigiki yo kwigiraho muri zino ngendo z'akazi z'umuziki mu gutangaza no gushira imbere ibendera ryacu ryiza ry'Uburundi. Mu rugendo shure Kirikou akirarimwo nibaza neza yuko cyabeka gusavinga amafaranga kubera ko ibihe by'amasho biko birarenga biko biraheragiza byo mu bihe by'imvura. Rero foko amafaranga akura muri ayo masho yabika ariko kandi asige signature y'ukwemeza ati anaraciye ahari umurundi yahaciye ibintu mwe nivyo kugira ejo cenye ejo respect y'uzokwameho kana zokwameho ubashwe nk'umwana w'igihugu ndetse nk'umwana w'umurundi kandi abandanye yagura inzira kugira bene wabo babandanye kuzohava baronka inzira bacamwo kugira bashobore kuronka true yo guperforminga nabo indirimbo zabo zikunzwe kandi zubashwe kandi zikaze zivumye zabo mu bihugu bitandukanye kwisi. Aho ushitse uri umurundi hasige ikimenyetso hasige signatire siga ubabwiye yuko uri umurundi kandi uw'agaciro kandi wiyemera kugira abagwa agaciro. Ndabakunda cyane muri commentaire andika ingene wabonye no performance ya Kirikou. Jobless.